umva, Imana itibura umuriro mu bagabo, Imana itibura umuriro mu bagore, Imana itibura umuriro mu bahungu, Imana itibura umuriro mu bakobwa, Imana itibura umuriro mu batama no mu batamakazi, Imana yongera isuzume itiburira umuriro mu bakozi. Yesu nashimwe. Mbega murashobora kubyumva isaha ndwi zirenga? Gira gutya turaba agasanga mu byeme. Mwamaze kubiheza, abaririmbyi babiririmbye byose babihejeje. Ubico dusigaye gukora gusa nukwegeranya ibyo mwaririmbye, hanyuma duce twiyeza, hanyuma duce tuja guhumbira ibiti byo kubaka ingoro y'Imana. Nanje ndanezerewe cyane gose kuko twarondeye aha hantu, aha batari bwaza agahema basengeramo ikibanda ni hariya haruguru. Mugabo igihe twahagura ngaha, hariho abavyeyi twari kumwe bakiri bato baratambye bumvise ko tuharose. Kumbe rero bagumye basenga, biragaragaje ko bagumye basenga kuko bambariye iriya korale y'urwaruka yaririmbye, benshi muri bo nababatirijwe ngaha ubw'intangamara. Urumva rero ibyo twakoze hano biratanguye kwama imbuto. Tugomba rero dusome ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana abantu boba batatuzi, twebwe dukoraniye hano turi shengero rya Pentekote niko batwita. Ahandi mu bundi burere bavuga ngo n'abakizwa, abandi bakavuga ngo n'abarokore, ariko twebwe dukoraniye hano turi shengero rya Pentekote niko twitwa. Karangamuntu yacu ni kwivuga. Ariko rero hari ico tugomba kwibukanya nk'abapentekote. Abapentekote n'abantu ubwa mbere bemera ko ijambo ry'Imana ari iry'ukuri, kandi ko ijambo ry'Imana rifise ubushobozi, kandi bemera ko Imana itanga ingabire ariyo mpwemu yera, kandi bemera yuko ijambo ry'Imana rishigikirwa n'ibitangaza n'ibimenyetso, kuko baremera ko mu Mana hariho ubushobozi bw'Imana. Ariko rero namye ndaba ingene turirimba, namye ndaba ingene dusenga. Twarasiguye kuva ku munsi wa kane, kuwa gatanu, kuwa gatandatu, none dushitse kuwa Mungu. Nta kintu coba kiragaragaza uko Pentekote ya kera yariri. Mu kwezi kwa mbere twari kumwe hano na Secrétaire Général hariya i Stockholm, twari dufise seminari y'abarongozi. Abari bayikoranije bavuze ngo twashika 850. Hariho ijambo rimwe rivuga ngo nk'abapentekote twongere dufurure, umuriro wa Pentekote wongere wake, ingabire z'Imana zongere zikore, ibitangaza n'ibimenyetso bishigikira ijambo byongere bibeho. Baravuga muko dusezerana ngo mu myaka 10 Yesu niyo bataragaruka umuriro uzoba wasubiye kongera kwaka. None aha dufise abantu benshi bize theology, benshi gose bize ibintu byinshi, na abize ubwenge hano n'isize ntibapfu. Ariko turi mu gikorane c'Ikiremve, turi mu gikorane c'Ikayogoro, turi mu gikorane co Kumugara, turi mu gikorane c'Igishiha. Ayo niyo mashengero ya kera.
bariko barigisha babavyeyi bacu b'intangamarara. Ntibari baragize teoloji ndende, ntibari baragize ibintu bikomeye vyinshi, ariko ubonye bahagaze imbere y'ishengero, umuriro w'Imana waratibuka, ubwiza bw'Imana bukuzura ishengero, ibisigo bigahunga. Mbega vyagiye hehe? Vyaraheze. Aha aba bantu bose baruzuye mwe mugera kwera. Aba bantu bose, abantu bose kweri barejejwe. Umva ijambo rigufi ngomba kuvuga, rigufi cyane, turisome mu gitabo c'Abalewi. Igitabo c'Abalewi igice ca 6 umurongo wa 12 na 13 havuga ngo, nuko umuriro wo ku gicaniro uze wame waka ntuzime, umuherezi aze yama ucana urunde kw'inkwi, uko bukeye aheze azigereke ikimazi co koswa, cosereze kw'ibinure vy'ibimazi vy'ishimwe. Kuri 13 umuriro uze wame waka ku gicaniro udahengeshanya ntuzime. Umviriza dusome mu gice c'9 umurongo wa 24 duce tugeza mu gice c'10 ku murongo wa 3 havuga ngo, umuriro uvuye imbere y'Uhoraho uraheze uraza, utongorera ku gicaniro ca kimazi coshejwe na vya binure. Abo bantu bose babibonye basesereza impundu, barunama bashika hasi. Mu gice ca 10 umurongo wa 1, Nadabu na Abihu bene Aroni babiri ivyotero vyabo babishiramwo umuriro, bashirako imibavu, bayosereza Uhoraho ku muriro urahura ahandi uwatabageze. Haza umuriro uvuye imbere y'Uhoraho urabica, bagwaho imbere yiwe. Maze Mose abarira Aroni ati, ivyo nivyo Uhoraho yavuze, ngo ukwera kwiwe kuzogaragarira kubamwegera, kandi ngo azoherwa icubahiro imbere y'abantu bose. Aroni aranezerwa, Aroni arumigwa. Umviriza, ngomba ico Imana yashize mu mutima wanje, umuriro w'Imana wame waka ntuzime. Umviriza mwaririmbye, umuriro w'Imana wame waka mu mitima yanyu udahengeshanya ntuzime. Ububasha bw'Imana niho buzobakoreramwo, ububasha bw'Imana niho buzobabonekako. Umva, shengero ry'Imana gasanga muri Abapentekoste turagomba ngo umuriro, wa muriro wa kera waranga Abapentekoste wongere wake ku gicaniro. Turagomba muri iki kiyaya kuri uyu muhingamo, izuba riramaze kuba nkirigiye gatoyi, turagomba kuri uyu mugoroba mu masaha yo gusenga ya nikera umuriro wongere wake ku gicaniro. Bakozi b'Imana, ndafise ubwoba muri iyi minsi y'iherezo. Imana yari yabariye abaherezi, kuko aribo bamba bakira ibimazi, bakama bashikana ibimazi, bashirako imibavu, ariko bahabwa itegeko ko uwo muriro wo ku gicaniro utazobazimana, bazohora bongerako imibavu, ariko umuriro uriko uraka ukaguma waka ku gicaniro. Umunsi umwe rero sinzi uko byagenze, umuriro warabazimanye. Aba bantu, aba bahungu ba Aroni umuriro warabazimanye. Nadamu na Abihu barabaherezi mw'isezerano rya kera muri uyu muryango w'Abalewi, nibo bari barobanuwe kuba abaherezi. Umunsi umwe umuriro warabazimanye. Umviriza rero, kuri twebwe abakozi b'Imana, iyo umuriro utuzimanye n'akaga. Twebwe abakozi b'Imana, umuriro utuzimanye n'akaga. Baca baragenda rero bashira ibimazi, bashira ku gicaniro imibavu, bashirako n'ibimazi, bararorera yuko hari n'akosi kofumba barabura.
ati karabaye umuriro waratuzimanye. Baja kuburondera ahandi. Mu Kirundi baravuga ngo baja kurahura. Baciye baja kurahura, barawuzana. Imana irabareka, Imana irabanza irabareka. Iyo Imana yategetse ukabivamo irabanza ikakureka ikakwitegereza, maze bamaze gucana umuriro urahuwa ahandi hamwe biteguye ko ikimazi gihava gifatwa. Imana nayo tikobandararije ishirungi ku muriro uvuye kuri yo ntiwagwa ku kimazi, ariko turira abaherezi. Abaherezi nibo bahindutse ikimazi cyo guturirwa, aribo bakira ibimazi by'abantu. Umuherezi mukuru Aroni yitegereje ingene abana biwe bahiye, arabahereza, arumigwa, arumigwa. Yewe ndakunda akayaga keza, naho hashushe abantu barahoze bagomba kumva. Umva aho uyu munsi aho Imana yovuga ijambo, aho umunsi byohinduka. Umva abantu benshi bari mu ishengero rya Pentekote bameze nk'ibiti byumye, ntibaramenya iby'uyu muriro turiko turavuga ngaho. Nagomba ndababarira ikindi, muraza kwisomera, singomba kuza gusoma amajambo menshi. Muraza gusoma mu gitabo ca mbere c'Abami igice ca 18 umurongo wa 38 na 39. Mugovye muraza gusoma mwagure mushikane no hepfo. Umviriza abakozi b'Imana ba kera, mwababwiye Imana dukorera Imana kabisa, twitegenda tugenda abari bakabonye. Abakozi b'Imana ba kera ntibakora nk'uko dukora. Umviriza ico gihe cy'Ikarumeli, umwami Ahabu yarondonye abantu akabakwegera mu bigirwamana n'umugore wiwe Yezebeli, bagasenga ibigirwamana. Imana irababara ituma Eliya arashika imbere ya Ahabu, aravuga ati uku nikuhora hagize Ahabu, ubu imvura igiye gutara ntizosubira kugwa. Atari jewe ndabivuze. Acaragenda, imvura imara imyaka 3 n'amezi 6 itagwa, atana kame gatonda. Abantu baramererwa nabi, abantu baragogwa. Ahabu rero kuko yari afise igisirikare, akagira imiheto, akagira ibintu byinshi, ati mugende murondere Eliya aho mwomubona hose mumufate. Yateye iguhuga amagogo. Ariko ndakunda Imana. Umva icyo gihe kirahera, igihe c'Imana kigeze. Imana isubira kubarira Eliya ngo genda uhure na Ahabu. Imana ivuze nta kidashoboka. Hanyuma rero ariserura habona, Eliya ariserura habona ngo abantu bomubona baza bamubone, ariserura habona. Hanyuma rero hariho umuntu w'umwami Orabaziya yariko aragenda ngo aroye kuraba aho utwatsi turemvye tw'inyumbu z'umwami nizo zari zisigaye zari mu gupfa nazo. Aza yubuka kuri Eliya, uracariho ndi naho bakurondereye ntaho batagiye. Tumviriza rero ndakubarire, genda ubarire umwami Ahabu taragomba ko mubonana. Wa muntu aravuga ateka hamwe nogenda kumubarira ugacuyonga ntibaca banyica. Hamwe mpemu yarayoca kugurura. Oya se umva, ararahira neza abakozi b'Imana ba kera. Ndakurahiye uguhoraho kuhoraho ntagenda ntiyeretse Ahabu, genda umubarire. Hanyuma rero aragenda aramubarira ati nabonye Eliya wamugesera wamubona. Basi Eliya ndamubona ariko aradogagire, umuntu ari mu muriro w'Imana, ariko aradogagira aje kwa Ahabu. Igihugu kimaze imyaka 3 n'amezi 6 atanimvura igwa, abantu barapfuye, ibitungwa byarapfuye, inzara yaramaze abantu. Barabonamye rero barahanganye rero. Eliya akibonye Ahabu yumva birahindutse,
Ahabu n'ababonye Eliya yumva birahindutse, aha batangura gutukana. Wa Mugesera we wateye iguhuga amagorwa, wa Mugesera we wazanye ibi. Eliya aramwitegereza, tumuyobe ni wewe n'umugore wawe Yezebeli. Mwakwegeye abantu mu bigirwamana, mwakwegeye abantu mu byaha, mwakwegeye abantu mu bubi, bakaza kuhoraho. Umva nimwe babi. Arahagarara neza, none basoda ko batamufasha. Ndaza kubarira impamvu batamufasha. Yari mu muriro. Haleluya, haleluya, haleluya. Yari mu muriro w'Imana. Tumviriza, naho ntukareka ndakubarire ndakugira inama, byarakunaniye. Tega amatwi wumve. Genda uzane bakamenyi bawe bose uko bangana, uzane n'inka zibiri, maze zimeze neza tuzitange kw'ikimazi, kandi ukoranye abantu bose kuri uyu musozi Karumeli, niho tuzovuganira imbere y'abantu bose. Imana izo kwishurisha umuriro, nizoba ari Imana nyamana. Hanyuma rero arabatega. Erega mu gukizwa ntibisaba ko murinda kuba igihumbi. Abandi ntibagombe baba abanyabyaha, wowe ukizwa uri umwe ntacyo. Kuko agakiza n'akagipeke, agakiza n'akiwawe gusa ntikari mu bwinshi. Agakiza sakaso saka umugore wawe, saka umugabo wawe, agakiza n'akiwawe gusa. Amen. Umviriza rero, tumviriza. Bazana imasa zibiri. Kandi ko ari benshi, mwebwe ko muri benshi, mutori iyo mugomba mutangure. Mutange ikimazi, mwebwe muri benshi mutangure. Mugabo kondisiyo ni imwe gusa, nta muntu n'umwe ashira ku muriro ku kimazi. Umuriro arasenga Imana, Imana izana umuriro, iyo Mana niyo duca twemera. Baca baja kurera, baca baja kubarasenga. Ewe bayari nutwumve, ewe bayari nutwumve, ewe bayari. Baravuga, hageze mu masaha ndwi saa saba, hagomba gushika ibihe abantu b'Imana bahora basenga byo mu masaha 9. Baca rero baravovota, umukozi w'Imana arabanegura, aravuga ati rega Imana yanyu yoba yamaze urubanza, yoba yagiye nimushimike gose, yoba yagiye ku rubanza. Barashimika ngo baravovota, barikebagura, baragira gute, bayariranka kumva. Umva, hageze abantu b'Imana kera basenga mu masaha 9, niho basenga. Muzobona babasiguza impuzamakungu mu masaha yo mu gitondo ntibigera bavuga ubutumwa. Harya hari impamvu. Bariya basiguza impuzamakungu mu gitondo baragira amaseminari y'abakozi y'abarongozi, ariko amasaha yo gusigura ubutumwa bwiza ni nyuma y'umutaga. Abantu b'Imana basenga mu masaha 9. Aya masaha yegereje arabahimiriza ati nyarutsa Imana yanjye bumve, ntiyabumva. Umviriza rero, hageze amasaha yo gusenga ko abantu b'Imana, aravuga ati hagarika. Ahabu hagarika. Barahagarika. Hallelujah. Hagarika. Umviriza, abantu b'Imana ntibapfa kugenda, tugenda ku masezerano. Aribuka ijambo rivuga ngo Imana ya Aburahamu, Imana ya Isaka, Imana ya Isirayeli, ariwe Yakobo. Isirayeli niwe yahawe amasezerano. Yabyaye abahungu 12, acarondera amabuye 12, arayanyuranya yubaka igicaniro, arasanaza igicaniro bari barasambuye. Maze rero hejeje gushirako, akabona ko igicaniro gitunganye, acarondera inkwi azishirako, acabaga ya masa ashirako. Kandi rero Eliya yarakomeye, umuntu abaga inka rumwe. Ewe ashirako inyama ikimazi. Ndakunda umuntu w'Imana ari mu muriro. Umva, acaravuga ati hariho abantu bashikuza, bariya abantu bo mu isi iyo bariko barayaga bakavuga ngo akabirya.
akabirya ni iki? Voma amazi, voma amazi. Banza mwimbe hano, barimba hano, kanivoni ni gose. Ati voma amazi muze murasukako. Barasukako. No muri ya kanivo amazi aradenge. Umviriza rero abantu bavuga ati uwo mugabo arasara, n'abasenze badasutse ko amazi nta muriro wamanutse. Turabe uyu mugabo agomba gupfira imbere y'aho. Umviriza, ndakunda umuntu harimo mpemo naho yoba ari umwe gusa, arahagarara neza. Aho wambaye aho, umviriza, abantu bose mu ntega amatwi umva, abantu tako kagabo. Turabe ibyo uyu munsi. Umva igisabisho cy'umuntu w'Imana. Umva, Uhoraho Mana yo mu ijuru, nkoze ibi bintu byose kubw'ijambo ryawe. Uyu munsi bimenyekane ko uri Imana, nanje ko ndi umukozi wawe. Amen. Icyakurikiye ni iki? Umuriro uratibuka ati ku kimazi. Ikimazi kidasha, iyo mabuye arasha, amazi arasha, abantu baratangara barumbirwa. Uhereye kuri ahantu baca barapfukama, barashika hasi, baravuga ngo Imana ni Imana yande, Imana ni Imana ya Eliya. Amen. Babagabo bahora babesha ngo bakorera Imana, batangura guhinda umushitsi. Narasomye igitabo ahantu ingene abaherezi ba Dagoni bahora biba iby'abantu bazanye bakaja kubirya, hanyuma bagaca babesha ko ari Imana Dagoni yabiriye. Mbwa wundi umunsi umwami aravuga ati ariko bagabo naho none oya, baca bashiraho ibintu kugira ngo barabe abantu bazoba bahahonyoye. Hanyuma rero bararaba babishizeho, baca bararaba. Urabona hariya mu Isirayeli abantu mu kwinjira mu rusengero ntibinjirana ibirato, baba babikura. Hanyuma rero bagenda bakandagira bagiye kwiba ibyo bintu bazanye by'ikimazi ngo baze kubesha ko Imana yabiriye. Hama umwami aratuma abantu, tarika aha hari abantu bahonyoye, aha bahonyoye. Arabaraba ati geramo ibirenge turaba. Abantu bivye inka hariya batarakizwa nibo bazi iryo bantu, bakagenda kurwara rw'inka bakaraba ingene yahonyoye iraba hariya canke iraba ino. Hanyuma rero baravuga ati waciye mu bumera bw'abandi, shiramo ikirenge turaba. Wewe urafashwe, niwe uhora urya ibintu ukabesha ngo ni Imana yabiriye. Dagoni ntirya, nimwe mwabiriye. Ico gihe barakabonye. Umviriza ndababari. Eliya acara araba umugabo rero. Umwami yavuze ko Imana isengwa ari yande, n'abantu bose ko umwami yavuze bagize gute? Babyemeye. None hasigaye iki? Bakamenyi babaherezi b'Abayali mubafate, abaherezi b'Abayali. Muri iyi minsi abantu bose bagendana Bibiliya. Muri iyi minsi abantu barashobora gukorera Imana atagakiza. Muri iyi minsi ibintu byavanganye. Turagomba muri aya masaha ni kera, muri iki kiyaya cyo mwitenga ngo habagahinyuza, Imana itibura umuriro. Umva, Imana itibura umuriro mu bagabo, Imana itibura umuriro mu bagore, Imana itibura umuriro mu bahungu, Imana itibura umuriro mu bakobwa, Imana itibura umuriro mu batama no mu batamakazi. Imana yongera isuzume itiburira umuriro mu bakozi. Umva, reka akayaga k'Imana kagendagenda kuri uyu mugoroba. Umva, igituma ibisiga bitwikwikiza, igituma impwemu zitakiza mu bantu, igituma ibintu byose byahagaze. Hariho ibyaha, hariho ubusuma, hariho urwango, hariho amacakubiri, hariho umwikomo. Abantu baravangiwe. Imana ituvangurire kuri uyu mugoroba.
Yesu abarira abigishwa biwe ngo ntimushoke mugende, mu minsi itari myinshi muzobatizwa na mpwemu yera. Ndabona ku munsi wa Pentekote bariko barasenga bakirorereye isezerano Yesu yari yababariye, bazababona umuriro uratibutse uvuye mu ijuru, umva urigabura mu duce uja ku muntu wese ubayongeramwo batangura kuvuga indimisha. Haleluya. Wewe waronse iki ngaho ko wicaye ngaho gusa? Umupentekote atagira mpwemu yera yumye, umupentekote atagira ukwizera. Umva umupentekote umunwa we utarigera ukizwa na gatoya. Uyu mugabo umwami agucishe kwikara. Ntitwaje gutembera ngaha, oya ntitwaje gutembera ngaha. Reka akayaga k'Imana kagendagenda aha, reka ubushobozi bw'Imana bugendagenda aha, reka umuriro w'Imana utibuke muri iki kiyaya, uvangure iby'ingirakimazi mu by'imburakimazi. Reka abantu b'Imana bongere bezwe, reka amavuta y'Imana yongere amanuke ku bantu bayo. Umva, tuzoja mu ijuru, uzoja mu ijuru gute? Umuntu yumye azoja mu ijuru gute? Abaririmbyi bo ku ntanga b'abakenyezi bahora baririmba ngo tuzoduga gutya bateruye amaboko, uko Yesu yaduze niko tuzoduga. Ariko uribuka neza Yesu umunsi yabatijwe mpwemu yera aramumanukako. Yesu mpwemu yera aramushorera amujana mu bugaragwa, ashobora kunesha ku bwa mpwemu. Ariko arigisha, twarumvise ijambo hano mwaravuga ngo mpwemu yera ari kuri jewe. Haleluya. Nico cyatumye ndobanuza amavuta. Bakozi b'Imana, haraho urabyumva ko woshinga intahe ko mpwemu yera ari kuri wewe, ariko cyatumye kurobanuza amavuta mubwira abantu ubutumwa bwiza wumva utaboshe. Haleluya, haleluya, oh haleluya, haleluya. Umwami Yesu ahezaga ishengero, ariko akure iby'intege nke mu bantu b'Imana. Reka umuriro w'Imana ugendagenda aha uyu mugoroba. Haleluya, haleluya, haleluya. Ora shabana shabana, ora tabara shabana, itekeremera, ora balasha, mekatarasha, shaklo, haleluya. Umva, umwami Yesu yantumye ngo wuzure mpwemu yera. Banzure kubwo bube gito bwawe, banzure k'ibyo byakubashe, banzure k'ibyo ugenderamo. Hinduka, 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 hinduka. Ureke umuriro w'Imana uronke ikibanza. Twuname imbere y'Imana. Ninde agomba kuza? Cristo, Yesu Cristo. Amen. Umureke. Ninda agomba kuza, murumva ijwi, ninda agomba kuza. Tugoye byose tubisige muri iki kiyaya. Ezekiyeli abona abantu, abona amagufa yumye mu kiyaya. Haleluya. Yumva ijwi rivuga ngo mbega barya basubira kuba abantu. Azi Imana ituma umuyaga, amagufa araronderana. Imana ituma umuyaga, imitsi irinjiramwo.
Imana ituma ibintu umubiri urushata rujako, hanyuma Imana ituma haleluya impwemu yayo ibahumekera ko abantu baragenda. Turagomba muri iki kiyaya ca Tengarukare ko abantu bose baba bazima. Haleluya. Mana data wa twese uvyagiye mu ijuru, turagushimiye ko ijwi ryawe rigisemerera. Yohana umubatizi mu bugaragwa yarasemerera ngo nimwihane kuko ubwami bw'ijuru buri hafi. Turagushimiye n'ubu ijwi ryawe ko rigihamagara abantu kugira ngo bahembuke. Turagushima aba bantu ko bumva ijwi ry'Imana. Turagushimiye ko bahagaze ku munzane basanga ntibashitse. Bumvise abanyotewe umuriro, bumvise abanyotewe kuba abapentekoti bukuri, buzuye mpwemu yera. Hari ivy'isi na Satani n'umubiri babateje, babateza ingeso mbi zo mw'isi, babateza intege nke, babateza ibintu binyuranye n'ubugombe bwawe. None ko baciye bugufi, ko bemeye mwami kuza kuri wewe, bagafukama munsi y'umusaraba, nubagirira imbabazi, ubakure mu bumara bwose Satani yabatsindagiyemwo. Abahora basambana uhereye no munsi babihebe, abahora bibuhereye no munsi babihebe, abahora abanyesaku, abahora abanyenzigo, abahora abanyamacakubiri, abahora abakunda kwirema ibice, abari barataye inzira y'Imana bayigarukemwo. Gira imbabazi mwami, ugendagenda muri iyi mitima, uraba umuntu wese yari yarazimiriye, uraba umuntu wese icari camugoye, uraba umuntu wese intege nke yari yarakorokeyemwo, umubohore, umushayure, umugarukane mu nzira ija mw'ijuru, umugarukane muri inzira y'agakiza. Uhereye ino munsi inzira z'inzinguzingu gutambamira ibumoso babihebe, batumbere Yesu wenyene. Ubaharire mwami, haza ijwi ribahumuriza mu mitima yabo ngo humura mwana wanje ndaguhariye. Guhereye ino munsi ntuzosubire gukora icaha nk'ico. Ahantu bahavana umunezero, bahavana amahoro kuko babohotse. Urakoze mwami, cagagura ibi bigozi vyose vyari bibaboshe, cagagura ibi bintu vyose mwami wanje biyambura ivyaha bikunda kubizingirako n'ingoga. Baba bana bukuri, baba bagendana nawe mwami, ubafata ukuboko, ubaha ibigwanishwa bishasha vyo guhangana na wa mwasi, kandi bagwane banesha, kugira ngo muri wa munsi ntibazomaramare, bazokumva amazina yabo asomwa mu gitabo c'ubugingo. Urakoze kubahariye, urakoze kubejeje, urakoze ko batazosubira kugendera mu nzira zinyuranye n'ubugombe bwawe. Reka ijambo ryawe ribabera itara, ribabera umuco bagendera mu muco, kandi bemere kurongorwa na mpwemu w'Imana. Isezerano ry'uko umuriro wotibuka ugaturira ibitari ibyawe byose ribabe kuno munsi, ribabe kuno munsi. Urakoze kuvyumvise kandi ubikoze, tubisavye mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu, amen. Mwami wacu Yesu Kristo, turagushimiye, turagushimiye, turagushimiye. Uyu munsi ni umunsi mwiza, uyu ni umunsi wongeye kutwibutsa yuko udatebeje namba isezerano ryawe, ariko wari wihanganiye aya mavi apfukamye kugira ngo aronke umwanya wo gusubira gusanasana igicaniro. Ndagushimiye mwami kuri kurasanasana ino mitima yari yarasambuwe n'ibitero bya wa mubi, yari yarasambuwe na shetani. Uyu mwanya uri kuragendagenda, uri kurasubizaho igicaniro, igicaniro. Imitima y'aba bantu urayubatse ukundi gusha, urayihariye kuko yongeye kuva mu bubi, urayihariye kuko yongeye kwatura imbere y'Imana. Genda genda ubugira kandi wemeza umuntu wese afukamye kumugira imbabazi, kumugira imbabazi, ko bayicare magisha, kandi abantu bari muri Kristo Yesu
baba bahindutse ibyaremwe bisha, ibya kera byose biba bishize. Ndagushimiye ko umwambiro wa kera uhavuye, ndagushimiye ko hari abantu bose bapfukamye, ndagushimiye Yesu ko wubatse imitima yabo. Natwe tubasengeye twifatikanije n'ijuru ku munezero rifise, ku muriro wa Pantekote wongeye gutibuka, abantu bagahinduka, abantu bagashinga intahe, abantu bakagenda, ibisigo bikaba bisa mu nzira. Urakoze Mwami Yesu kubahariye, urakoze kubujuje umunezero. Dusenze twifatikanije nabo mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu, amen. Ngomba muhagarare aho muri, dusaba umuriro w'Imana, tuze ko twemeye guca bugufi. Nabo baba basigaye hariya mwicaye, ni ikibazo cy'umuriro w'Imana mu bantu b'Imana. Haleluya, dusaba umuriro w'Imana. Nsabe Pasiteri Mberwa ushike hano, usaba umuriro w'Imana, utibuke kuri aba bantu ko bemeye guca bugufi no kwihana ibyaha byabo. Haleluya, 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 haleluya. Oh, turagushima, tugushimiye ijambo ryawe ry'Imana ritangiwe hano mwitenga. Ijambo ryawe riravumura, ijambo ryawe rirakiza. Eliya yabwiye Imana ngo Mana, ibi byose mpaye nkora ndabikora kubw'ijambo ryawe. Umuriro w'Imana bururuke, ubwiza bw'Imana bwururuke, umunezero w'Imana bururuke. Abantu batahana umunezero, batahe bambaye ubwiza, batahe bamerewe neza mu mitima, mu izina rya Yesu Mwami. Ubwiza bwose bubundikiye aha, abera b'Imana batahe baguwe neza, banezerewe ku mirimo y'Imana wakoze. Oh, haleluya, sifa Mungu. Ngaho ugenderere ikorane cyawe cyose, ucyambike ubwiza, ugenderere ubwoko bwawe, ugenderere abera b'Imana, ubashire ku rugero rwiza. Umuriro w'Imana ucane mu mitima, umuriro w'Imana ucane mu mutima wa buri muntu. Dutahe tunezerewe kandi dutahe tuguwe neza. Urakoze kuko byose ubyemeye muri aka kanya, kubw'izina rya Kristo Mwami. Ariko dusabe, ariko umuntu yoba afise umutwaro wundi, n'ibintu byamunaniye guheba, byamwizingiriye ko kera byanze guhebwa, yegere ngaha. Mugombye mwese mugume, tugomba gusenga Imana. Umva, gasanga wizera ko hari icyo Imana yodukorera, ukuboko kwawe kw'iburyo hejuru, hanyuma muri uko kuboko kwawe ubivuge. Kandi nsaba abapastori namwe mugorora amaboko kuri aba bantu. Mana data wa twese, duhagaze ahantu hera muri iki kibanza citirirwa izina ryawe. Duhagaze ahantu hera tuhagararanye ukwizera. Turatangaje kubohoka mu izina rya Yesu Kristo. Turashagaguye imbuto Satani yabosha abantu bawe. Haleluya. Wa musozi we uri imbere y'uyu mugabo, wa musozi we uri imbere y'uyu mugore, senyuka. Turazungurutse Yeriko mu buryo bw'impemu, turazungurutse Yeriko mu buryo bw'impemu, turazungurutse Yeriko mu buryo bw'impemu, turazungurutse Yeriko mu buryo bw'impemu. Turakandagiye inzoka, turakandagiye scorpion, turakandagiye ibisigo mu izina rya Yesu Kristo.
rya Yesu, bahoka mu izina rya Yesu, bahoka mu izina rya Yesu, bahoka mu izina rya Yesu, niwakira ugukira mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu Kristo. Ibisigo bishe mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo. Ubasha bw'Imana bugendagenda aha. Mana agirira neza abo bantu, ongera ubatabare, ongera ubabohore, reka ubwiza bwawe bubagaragareko maze babohoke, nuko nibakire gukira no kubohoka mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Mwese muvuge muti amen. Niba rero uko mwizeye mujyane umugisha w'Imana.